Mbega Kercy yarayijije ishure, mbega Kercy abana n'abavyeyi mbega bimeze gute ubuzima bwa Kercy mu mwanya muto y'icane? Byose nahejeje ishure narabihevye hanyuma ntuze yasimana n'abavyeyi bari bagije kubahuza L9 yaraje kwigamba ko kwereka ko yaronse ubundi Kercy vyaheze mu migere L9 acaragumuka aragenda yarashavenga ndiko navugira ngo modemu wiwe nabi kandi kajya gatipe gasanzwe ari n'indaya. Kercy baguhaye abantu babiri, baguhaye umuhimbiri n'umusuma. Muri abantu babiri wogendana nande bakubwira ati kandi ni ngombwa utura umuntu umwe muri abo babiri, umuhimbiri n'umusuma. Yego umuhimbiri n'umusuma ndico kimwe benisha. None umuntu abo umuhimbiri gute? Ba muntu abo umuhimbiri iyo ataco yimariye. Biramaze gushika no kagenda n'umuhimbiri. Yego tumaze kugenda na. Je ngeneye kumenya cyangwa wanse L9 ko usanzwe ufise undi mubesha. Oya nawe Ufise man, nawe Ufise ariko je nabona. Yego. Kandi uri kwisoko? Iyo sindi kwisoko. Bara amafoto yeretse gora ni posti. Nushaka kudegana mu DIASPORA? Oya ariko araza sigaje hindwi. Ega nuco ndamuca. Nabajya nabakunze muziko mukunze bari kure yanyu. Nta mbebanyeranda. Ubwo mbire yuko jewe no bandi hari yadufashe par exemple ndeka kuvuga Saudi. Ndi muri USA. Habafise umutipe ngaha tukavugana. Ya sivyo ego arashobora kumbesha ati ndi ngaha hakurungikira inoti ukaziga ndetse ugasohokana n'umustomu sohokana ngaha Neje sinigeze gukundana n'umutipe yarinze kumwe gushira inguhora kwaranzi ko tumujya turi babiri twaramujya fresh kandi mukuvugana ntibigera bavugana tutari kumwe mukajya uwundi mukobwa hari none gamani nitwe tuba twamuronde abazi yuko umutipe mwiza ari ngaha muri Bujumbura atamukobwa afise bakundana rinde kunzi ko utarubaka oroza abagabo bawe ngumuza ashobora gukundana na boyfriend kamwotse sasa ntabaru wanje Imana yabari yankopesha ikibazo kiri hehe none Imana imaze gukopesha bagaga Kercy imaze kunkopesha benshi yes none umva ko bizoherera Kercy anorondera umwe kweri mukagumana ga Kercy kandi ntawe ndabona umutima bose nibirara je sinkunda benishu je ndumusazi basho sinkunda umutipa kundi kirori sinkunda umutipa arara muri boîte. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Step Media channel progress for this industry ya Buja Flavor. Chakinyamukuru cyangwa kibaza rashavuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dutsuya dukengurira bwo bakunzi ba Step Media 257 wherever you are ndakunda cyane kumaze kugira subscribe kuri kumana birashika ku mutima kandi vraiment big up sana. Nubu utarayigira nawe gira subscribe. Nawe umaze kuyigira bimenyeshe nabandi bagira subscribe kugira twebwe tuje muri gwa rutonde rwa TV online ariko akora neza cyane ko bigenza neza cyane. Kuri mikoro kumwe na Beni Beyond the Comment CK professional ndakwibutsa yuko no kuri Instagram ni Step Media 257 no kuri Facebook no kuri Twitter wherever hose yes byose birakorohera mu nzira biba waciyemo yes ndi kumwe nande ndi kumwe n'umuntu je vraiment muri make aryohera umuntu aryohera ebana probleme sana turaza kuyaga byinshi muragize imisi mubibona ku ma social network ngo n'umuntu yamureheje aramwankira ayima mu nyuma aja kumwigamba ko yaronse ubundi atasigateyamwe kandi gakode turaza kubimenya ati bimeze gute ni Kercy kandi amazina yo y'ukuri ntayo tuzereka atwidondore bega Kercy baza ko yajije ishuri afuswiza shabadilisha look kaloke ako ga tennis kari mu mutwe Kercy bite bien birazareza cyane Kercy ku dossier c'est vrai akya Mungu ara muri stress rero ntungi stress zibikiga Kercy crise iki bintu byinshi afu crise mwebwira kwa je ngeneye kumenya ya convocation byahereye ya convocation yamutibe numvise ntiwabonye ko rigeze kumufatira handi hantu mu kindi kimenyesha makuru tukagwana nka mwambura ibintu byose se byarangenda bimusubije sanye narutse ko ari hantu hasigaye kurera karaoke rimba ari kuri inde akabare kitwa kuri Neva imba ari hotel yitwuko basigaye akorera karaoke tukantegura nzoje kumutera azoba yampaye atamwacha ntabyo gufyina Kercy furu ukunda blague mu buzima bwa nta blague man ya benda kubwire iyi si tubaye ngosha reka umaze kubona nibaze kubona byinshi cyane reka ubunye utubajaji baratwirukanye kuri kwimana ushobora gusana se
Sekabanga. Kandi rero Kercy yari mu bantu barafise urukundo yarashobora kuva muri ville agashika no mu gisagara yahaye ka lift no mu bajaje vraiment akavuga ati je ko yandakuze kandi agwa ka lift yashobora kumbwira ati je ndakuzi narashobora kumbwira ati nshaka kumvane ngaho nkaje wanyu abona hajya ndaza gukora ikiganiro akamubwira ati wawe ndakuzi we ntiwitwa kunuko ego niko nitwa Okay, mwana kuranga ni 5000. Cyangwa ati yo nta Ufise fisaya nayo ntaco jako ndagutwara kuri 2005 kwera ndakuzi kandi urangyohera ndakunda kukuraho kantwenza. Kabisa. Yes, arabantu kumure babona ibiganiro dukora kibaza mbe bijya biganiro bajya abantu bibamarira. Kumbere ari abantu bifasha muri society, ari abantu bujya buzima baba babayemo bakifuza kumenya ati mbega bimeze gute. Rero abanye Kercy ariko araharira umuntu abakeneye kubona ati nuwundi asanzwe abikora abihebe sivyo na Kercy. Yeah, of course. Hajyanye bicambere cyo dukora bijya bintu. Sivuga ngo nivyo ngo tuba tugi ariko hari abandi baba babikora bakwiye kubiheba. Barakwiye kubiheba. Yes, je amazina ya Kercy ukuri ntayo nzi mbega Kercy yarajije ishuri mbega Kercy abana n'abavyeyi mbega bimeze gute ubuzima bwa Kercy mu mwanya muto y'icana. Dewe sinahejeje ishuri narabihevye. Hanyuma ntuze yasimana n'abavyeyi. Muvyeyi wawe umwe niwe tutuzi mwe ngaba ntabana na papa na mama wa mabona na mama gusa. Je papa wanje nitubana. Kuva kijya gihe uja ruguru bikanka. Papa wanje nitubana. Na mama wanje nitubana. Hama muri make rero je mbana na bibi wanje nabirenza. Yes, numwana wa kangahe mu bana bangahe? Turi abana batatu ndi umwana wa mbere. Abakobwa gusa yozwe nta batipe barimo. Nje gituma wihurize cyane n'abahungu. Nigiri iki? Urahuza cyane n'abameka. Cyane gose. Do plus que abakobwa. Ego. Kuri kudakunda kugira ubugenzi n'abakobwa bwa Kercy. Kubera nta banga bafise. Kandi bambabarire cyane. Ariko nubako n'abahungu bubu. Wapi nta gityaye kintu. Benshi nta mabanga basigaye babika. Basigaye bavuga nk'abakobwa. Ariko si cyane nabo birenze. Umukobwa murashobora kumubitsa akabanga mwashwana ngo mbere ngo navyane ndabivuga. Ngashaca wumva ufise nk'akabanga kazoshika kazomara n'imyaka ingayo mba kitabari kibazo. Yes, kumure ni murashobora kuza kutimbeka cyangwa ni vya bindi abakobwa abahungu bakwicarana cyane n'abahungu bagenzi babo basigaye bicarana cyane n'abakobwa kwera abakobwa nabo nyene kubgabo basigaye bahunga kwicarana n'abakobwa bagenzi babo bivanye n'utwo tunwa sivyo none. Rega sije jenye ndabivuga n'abandi nibabivuge vraiment nivyo. Yes, ariko kumbure kubikomeze ko sindibaza yuko ntibiba kumva mbi ingira bizohinduka bizogenda neza cyane sivyo na Kercy. Guys, ati rero Kercy yumvise ubuzima bwe butoyi ntiyahejeje ishure ni umwana wa mbere kwene imfura mu bana batatu kandi babakobwa bose. Yes, kandi nizere yuko akubwira yuko abana na bibi wiwe ntabana na papa na mama. Woheruka twarageranye ikiganiro avuga ko bamwivye ngo bamusofye amahera yiwe sinzi ko kuntu yayarishe. We don't know, turakene kubimenya mbega Kercy yaronse amafaranga kugira ngo twumve yuko vyagenze gute. Byagenze gute nyene ko banshwaniye muri avuga ati ivyo bintu twirirwa turabona n'ibiki. Jeje nababwira ati n'umuntu yanwa amahera yagutwaye muri mubiki. Acavuga ati je urumva ukuntu byagenze yagiye yanyatse mu mufuko amabijya navyo wavuze. Acavuga ati bijya navuze. Wari wavuze bimeze gute? Wari wavuze bimeze gute? Aratwenze. Ijanze nabicishijemo ace bavuga ati none byaciye bigenda gute mama ace ico byaciye bigenda cabibwira papa papa aca bimbaza abimbajije rero mama baca barabivugana nza muri amafaranga bayamaye aco gati ubu nyane areze tanu zobe wayampaye javuga ati nta kibazo aca namuhereza uwo mu boss biragenda neza. Guys, tugize imisi tubona ibintu bica ku mbuga ngurukana bumenyi ku kinyamakuru ni Hit TV. Yes, umuntu acifuza kumenya mbega Kercy why Kercy yanka mu BG kandi umuhungu amukunda mbega biramaze gushika mbega ujya no wakanga Kercy yanka N9 vraiment na capitale yo BG de la capitale umwongereza tuzi nayo ego waramuhaye kutampaye sister wawe tamahaye sister wawe waje bose narabatanze waramukopesha umwe basi kuri kinene wase ga Kercy kubera ko N9 ibintu yariko aravuga sinzi ko mwavyumvitse kuri wa Kala TV umusandra gacene arahoze arandenze indurambwira yuko agomba njane mu Bufaransa sibyo ambwira neza yuko azoza arasohokana buri munsi kuri munsi muri Suruete muri Zan Beach kwa Natasha ibiki nuko mutabibonye ndavuga ati umutipe vraiment arandenye cy'induru
arambwira kankunda aracanga harafuka baniko yandengeje urya mutipe nawe bari kumujya mu journaliste bakajamwo bose nkumva bamenye umutwe ngwego Kercy urasama mukama kubitija akajisho hasi gusa mbona yambaye isocks iriko n'ubuhoma ntumbwiye Chandarani kirato yambaye chamuna cha kirato mama ye probleme chanavuga ati none kwanza je nari no kuvyemera kuko nshaka kugaya umuntu utaramo mugaye manje kubona telefone yarakoresha nimaje marakora kubwira yego nkaca ndaba nikirato yambaye navuga ati mana umutipe reka magaruke ndamutwanga amakofe abiri yonyene gusa hama mvana induru mu mutwe chandahaguruka mpagurutse ndamuraba neza charahaguruka aramfukamira hama rero niko guca ndamukubita turya dukofe tutamufashe neza hama agaca nitahira ivyo rero vyagenze urya ntitwari gushobora gukundana akoze ke urya je mana yanje nibavugisha ukuri nubwo nobandi masha ndi mubi ndabizi ariko oya mbwa Kercy ntwari kumwanka na wewe wari kumwemerera basi urumva ko kutamuronde kutamuha urya ex wawe oya urumva ikibazo gihari nuko wewe kubura yarakeneye Kercy oya shaka urukundo yashaka umuntu akunda wa vrai guys mbega ko urumva yashaka urukundo mbega Kercy wewe urwo rukundo ntabwo yari afise urukundo nari ndarufise mugandi rwashaka burya nta cyumba cy'urukundo rwanje yofuronka ntacyo yoronka icyumba cy'urukundo rwawe ntacyo yoronka mu mutima wiwe umutima we urukundo rwanje ntigokwirayo kubera like urya n'umwana man urya n'umwana vraiment no muhamu maduza niyo mpamvu abapolisi bari guca bamfata ko ndiko mfata ku nguvu mu mineur kwereka nta na identité afise nta nambye ati zana identité ambira ngo identité n'indirimbo ahubwo bazobafata je ati bazobafata je ndibuze mushira mu mineur sinabishobora gukundana n'umu mineur kuko urya ndazi uko ariko aragenda mu taxi batanamuhagarika abapolisi guys urumva yuko Kercy afise imvo ziwe zo kumwanka L9 ariko kumbure tuzomenya mu nyuma ariko mu nyuma twarabonye bari bagije kubahuza L9 yaraje kwigamba ko kwereka ko yaronse ubundi Kercy vyaheze mu migere L9 acaragumuka aragenda yarashavenga ndiko navugira ngo modemu wiwe nabi kandi kajya gatipe gasanzwe ari n'indaya rindira mu minsi we rindira ndaguhaye amezi abiri bazohagafasha kajya kadiraga ku munsi ntumbwiye noneho arafise amahera ni adolescent oya nta mahera afise umuntu akiba kwa mama we nta mahera bakironka reka none wowe ugenda n'abantu bameze gute Kercy ko nuvumenga urafise aburaba wewe nafisa ndaje singe na mu mineur nge na umuntu atari mu mineur basi umuntu atari mu mineur wari wowe wese n'abafise amahera cyangwa atayafise nubwo atamahera abafise akaba ari romantique atari mu mineur abapolisi batomfata fresh twogenda mwibarabara tugaca ku bapolisi ku kiraro ntibafate aho fresh reka ikibazo ngomba kubaza Kercy baguhaye abantu babiri baguhaye umuhimbiri n'umusuma muri abantu babiri wogendana nande bakubwira ati kandi ningo mgutura umuntu umwe muri abo babiri umuhimbiri n'umusuma yego umuhimbiri n'umusuma ndico kimwe benisha gute rero umuhimbiri niwe musuma nari umuntu abo umuhimbiri gute ba umuntu abo umuhimbiri iyo ataco yimariye umuntu abo umuhimbiri iyo aba ari umesco umuntu aba ari umuhimbiri iyo yiba donc nibaza ko byose bishurira hamwe vyose umva ni handi nawe ubuvuye ntawe ubugiye bose bugiye hamwe nyene biramaze gushika no kagenda n'umuhimbiri Mweskrego tumaze kugenda na escro benshi kweri abahimbiri akampenda rasta umva ni kujya guhena ndagukunda afise abandi akubura hirya kimya kandi ugaca bapfuma ukakagera hazogera umunsi ukazobafata guys urumva yuko nabantu basanzwe bagenda bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye ariko urumva yuko iki kibazo wagize cy'amafaranga abavyeyi barakubajije kubgawe yaragize ico wishuye ariko urumva ni ibintu biguma bigaruka ariko nibuzima two turabona ko Kercy ariko arabamwe muri no misi mbega bibaza yuko bizohera mbega Kercy wewe ivyumviro vyashare kwa kundi nyene byo kwimva byo kurongorwa n'ubintu biragera oya mani nyo niyaragera nihagera nzora ukunda bigeze canke wamwanse L9 je ngeneye kumenya canke wanse L9 ko usanzwe ufise undi mubesha oya nawe fise man nawe fise ariko je nabona yego kandi uri ku isoko
Yose ndi kwisoko bara amafoto yeretse kubona n'imposti uri kwisoko tugira oya mperutse kubara kwera sawa nico gituma utari kwisoko yego kandi ntukeneye ndakeneye ba ariko sina uri kure yaje ntumbwire nushaka kudegana no mu diaspora oya ariko araza sigaje hindwi kuko vraiment nase kukubesha Jesse numva ko nashaka kwihangana nkabura mega nashaka kwihangana nkabura iki ariko turi kumwe ha vraiment sawa havuga ati sheri wanje ndamufisa ari hajya mu nyakabiga arahara mugaba utari kure kiretse asigaje insomene vraiment kugira shikaye bujumbura novumiriye none kubera iki none udashobora kwihangana cyangwa mu rukundo urihangana cyangwa wowe mukundiye utundi Asima namukundi utundi none gashatu tari hafi umva gute man ega noca ndamuca nabajya nabakunzi muziko mukunze bari kure yanyu nta mbebanyeranda tubifata ukonye ga Kercy nabe banyeranda rasta none ushize kubwira ko bajya abakobwa bari muri Saudiya rero ntaco banzi abakobwa bari muri Saudiya bafise abagabo ino nka wewe wa mbere benishu ubwo mbwire yuko jewe no bandi hari yadufashe par exemple ndeke kuvuga Saudiya ni muri USA habafise umutipe ngaha tukavugana ya sivyo ego arashobora kumbesha ati ndi ngaha hakurungikira inoti ukaziga ndetse ugasohokana n'umusto musohokana ngaha Neje sinigeze gukundana n'umutipe yanze kumwe gushira inguhora kwaranzi ko tumujya turi babiri twaramujya fresh kandi mu kuvugana ntibigera bavugana tutari kumwe ndaneze agatishiri ho manzi hore ijo giye akamuvugisha nanje ndiko ndamukurako n'uwo wanje rega bari wanje ariko mwico gihe ndagutiza mukavugana kuko uba wamukose utanze agafaranga kiwawe tukakarya mapema sana tunumva takibazo kiba kirimo aba wadutagatishije araguhamagara cyanda gukopesha mukaba muravugana ukuri kwibara hamara umusheri wiwe ari hanze aramuhamagara ucumukora ku mugabo w'abandi akana bari wanje akaba yamudiraze turi kumwe agicamwe gushira ngo hari umuntu aguma ndonda acavuga ati myemerere tumaze tumujya amahera ukamwemerera ni kuvuga ko agutelefone mukezi wambwa ati bende ko ngomba mvugane na wa muntu ukavugana aha bari umusheri wawe mugenda nino wewe sasa mukajya uwundi mukobwa hari none gamani nitwe tuba twamuronde wewe abazi yuko umutipe mwiza ari ngaha muri Bujumbura atamukobwa afise bakundana rinde ndafise ikibazo aho nyene Kercy arafise umu boyfriend we bagendana ngaha hamo boyfriend wiwe asanzwe afise aciye aronka undi mukobwa wo mu diaspora aramurondeye Kercy akabanza kumbwira ati ariko je sindamwiyumva aca mugati pfa kumwiyumvamwo pfa kumwemerera nana kime niyakubwira ati ndakeneye ndaguha amafoto ndi gusu yatore hayanje gituma nabivuga nuko ndabizi hajya umva ndiko ndabivuga ngo ntibisora ngo ibiki nuko ndabizi urimo umuntu ashobora kubangana na mama wawe ugasanga ariko kurungikira amafoto last atambaye mico gihe niko ndabivuga gaca bakubita ngo kubitiyombwa ndumusazi ndiki no mutipe ageze gomba kuyaruka amaguru aca ndamubuza tuvuga ati wa wikuye kagaciro Yesu we Muhammad ati no vyahice bihera gute umutipe mwarahebanye ko numva kumenga kuri recherche hamo la mefi barabandanyije no onye bari hanze dogo yabamanje kuvana kubera ko ukuntu bavanye uwo mutipe ngo yagomba giriki yagomba umwanya wose uguma mu telefone video umukobwa ari hariya amu telefone video aguma giriki umwanya wose bambwa ati ibi bintu je nabihaze naje ntangura kuvuha kwanza bambwa ati ibi bintu nabihaze kimwe uramuheba canke duhebana ibintu bibiri bahitamo ibintu ivyo kandi ari ufise imari uri ngaha ntaribi ntanguye kumva menga ndiko ndafuha muri jewe none gasha ngiri akingira ngo nta kibazo ngo kari we bari babishize mu kunda bijamwo nta kibazo reka basikubihe arabiheba umutipe umudema aramutwe kwereka ngo antesheje umwanya cavuga ati ntaribi twa muvuga ivyo ushaka ati kimwe kusambise kusandi batipe bino mugendana amwagiriza ibindi tinamisi ko musandi batipe ino mugendana ati bonne chance bandanye ngo yongo bebe ngo nukuri ngo nabande bisadari wawe tamwe ati kupa ninguka
Yes, uri kurumva Kercy ni ibintu asanzwe akubwira ati nabaye ubwo kandi urumva ko bibabaje Kercy nawe uri ku ruhande rw'uwo mukobwa ari hanze. Nanje niyo mpamvu je naraje ngaho ku ma TV nkavuga bagaca bambwira ngo ni jaloux bakambwira ngo bagaca bambwira ngo ni jaloux ngo ni kwera ngo ntoronka amahera yo gushika hariya uri kwa ntogira iki kumbe bakibaza ngo nubwo ngo ndabafitiye kumbe ndiko mvuga ivyonze bariko bararika kandi uri kurabahanura ntibavyumva umva kumenga ndiko ndabavuga nabi umva kumenga ndiko ndabavamira umva umenga ndiko ndagira kume ntibamenye ko nari maze kubona gatatu kose ko dafise n'abajama bamwe ntarinze kuvuga izina ngaha bararungikira amafoto cyangwa bakabatelefona atani kintu na kimwe nambaye je nkaja pembe nuko babarungikira ibintu bapera video none Kercy dafise ikibazo ni giki none uwo cuhanura abo bakobwa canke novuga abo bantu basanzwe bakundana n'umuntu atari hafi yiwe akaba asanzwe yaramukundiye utundi jewe co nta na kimwe no bahanura benisha uko nivyo navuze bavuze ati teri uri bavuze bimeze gute nigaze kubivugura barabizi sinda kubivuga ngaha barabizi baca bavuga ngo teri iyo mbwa ngo numuhimbiri ndikijuju ndi maraya ndi iki byose naravyemanza ariko ndihorera ariko bamwe ubu batanguye kubibona urumva ko ari problème Kercy yarafise impamvu umuntu avuga ibintu mu kibaza ko ariko arabesh kandi bariko baravuga kuvuga ikintu bakavuga ngo mve basha ngo umukobwa n'umusazi mugaheze ni adaciye n'imisi bakaza babibona birabaye problème sana. Yes, ariko muri byose ni concept twifuza gutanga muri societe kugira ngo abantu bikebuke hakirikare bamenye ukuntu babaho mu buzima bwabo bamenye ukuntu bavyitwaramwo si umuntu ari we wese uzosohokana nawe uri kure yiwe ngo igikunda nuko kwimana jena nibabazi abantu bose biragiye impamvu ya mbere bidakunda bari kure yanje ico ari cyambere cya kabiri kwamwo sindabimenya sivyo icya gatatu mega nindeyo zarazingurira ncatinda mu catingire ku buntu icya gatatu shwa guhabwa ke ashaka icya kane ashaka kusohokana nkuko mba mbishaka ko bari kure yiwanje icya gatandatu nta kintu ivyo onye ni fresh be muri ke haje gushize kuvuga iki muri ke muri Kercy ntashobora kundekesha kwa kuntu ntashobora kundekesha nka gute ambe n'ijuru twubana sishobora kumudekesha kuko numva ashaka kumudekesha kuko ari kure yiwanje ibintu byari byo byose nyene urumva nta time ashobora kumuha kuko ari kure yiwanje nta time ashobora kumpa ambwira ngo ari mu kazi nubwo bari kumwe n'abandi bakobwa ariko ari ngaha hafi yanje ndavuga ati ari mu Nyakabiga ari mu Ijaba ari hehe ntaribi nubwo bogena n'abakobwa bo ngaha ntibamumara guys kubera iki none Kercy iyo umuhungu ariko aravanga umukobwa bidasarisha nkuko umukobwa bakavanga umuhungu ahubwo byiza umukobwa niwe akwiye kuvanga umuhungu icyo nibaza ko umukobwa kubera ko umuhungu menga birasarishije ukuntu kubera ko abakobwa barafuha cyane abakobwa barafuha sana benshi bama bicanye ariko umutipe arafuha agaca agenda akaryama niba yagututse aca agenda yagututse ibintu bya wanyanyanya agaca agenda akaryama stress zaheza bama ngo I'm sorry mbabarira umuhungu umukobwa nawe umukobwa wamuvanze akubwira ati umviriza nkubwire urahitamwo n'ibintu ivyo bibiri urahitamwo mawili uwo mukobwa umukubite mbona icyo ari cyambere gwire urahitamo uwo mukobwa umukubite mbona kandi umubabaze ndacamenya yuko utamukunda canke ureke kumukubita nimuca umutwe no kwimana ureke kumukubita duhebane jewe nde kugendana kukurumva uramukunda nawe aje ndanga ngo basingorekana mukubite umukubite ataco wanga kubita umuntu ataco mupfuye probleme sana yes baza kubita umuntu ataco turakunze kubibona cyane ukabona umukobwa abonye umumeki wari ko aramuvanga umukobwa akareagisa agacasheka agashaka kubita ujya mukobwa mugabo nturabona aho umuhungu yabonye ko ari ko aramuvanga agacashaka kugwana kuri kimkunze kugwara Kercy
Muco uvume ngo ujye mukobwa umukubita. Ni jalousie. Kubera ko ubu mukunda aryo wanye umutipa umukobwa yindaza akagwana kubera wowe abagukunda. Haya arashobora kuza kandi gusa je sino shwanira umusito. Ikintu cambere kimwe gusa nomaza ukuntu vyagenze. Akaba yakubonye wambaye imini niho noca nkubita wewe. Yambaye imini. Kuzo amuprovote, kuzo amufashe ku nguvu. Ariko takubonye wambaye imini vebe. Niyambwira ati beje namonye yambaye imini cyane umva biranse cyane umva nagira bica misaba yuko nja kumudraga. Aho no kwita uwo musto. Ariko akaba yamuye atamini yambaye. Uwo mutipe niwo twobiheza. Yes, narigeze guca ahantu hari muga samumenga hari mu 5h du matin. Nsanga mbona abakobwa babiri ariko kuntu nabonye baraboneka kumenga ni ndaya barako bagwanira umugabo. None bari bamukunda bose canke hari yindi nzira abandi babo babayubuzima bwabo. 5h du matin man. 5h du matin. Muri barabara. Rukundo je sino. None babagonye kubera? Bagwanye kubera ushobora kubusanga ni nkuko jewe. Shobora kuba nkunda nkufise umuhabara w'umushinwa. Umuhabara w'umushinwa ndamufise. Uri umukobwa w'umugenzi wanje nkamugufatirako turagwana. Problem. Nabu usanga ari uko usanga barabagenzi ugasanga uwo umwe ari umuhabara w'umwe ugaca usanga barabimenye ko bararanye umwe agaca muzindukira. Nuguri kwibana. Ashaka mukubita ibi inzara inzembe bakazana. Cyane amabere mama bayacanye. Nungi. Afumura afise ishavu. Sasa. Urya muntu rero usanga afise amabera amezu. Ugeragira ikibazo sana. Ntumbwiye. None biramaze gushikara ukabigira ivyo nyega Kercy. Ibi oya je ntibirigira bishikira. Jewe. Cyane bakagutabira nawe bakagutabira ubagufate ku mugabo wawe. Nta muntu numwe anafatira ku mugabo w'abandi. Wewe warushitse kuvuga ati wewe? Jewe ndamaze gufatira abakobwa benshi ku batipe dukundana. Mugabo naco biba bintwaye kandi naco biba bintwaye ndakureka. Mugabo ndazi ko ngo Kercy ndagukumbuye. Fisa ex benshi na message ndakwereke last. Reka ndakwereke. Message yawe. Numu ex wanje yazinze mu gatonda yandika ngo Kercy ndagukumbuye. Ndavuga ati nkumbuye gute kandi ufise undi mutima mukundana. Kugira ngo ntameze neza. None ameze neza hadateranije twaravanye kintu ushaka nigiki. Problem Probleme sana. Yes, kandi bakaguma bakurondera bakuvuruga. Ibatse bakaguma mbutsa amahoro. Bigaye Kercy urinzi uharura abantu bangaye bakurondera kububusa urinzi uharura we kwesti bawegera. Iki? Abantu bakurondera kububusa. Ntabonzi. Ndumbwiye. Konye kuri Instagram kaja kuri WhatsApp baba haya manimero kaja kuri page, kaja ku Facebook ashika induge Ufise. Ndumva n'umutwe ugomba umeneke njyama umutima uri mu kusanza ibitutsi amakomantere kuri YouTube ibitutsi biki ugoresheje aya jese mfise umutwe ukomeye n'umutima ukomeye probleme sad Jay twaze byinshi na Kercy ariko asanzwe afise kandi nakazi yasanzwe akora urumva yuko numukobwa kandi aracyari muto kandi aronderwa na benshi mbega ivyo byose bibamwe gute yabitubwiye arabashika bakagwana kandi kugwana si vyiza no gufuha nawo gufuha ari mbwa abandi bakobwa batagwana Kercy obijya ntabagukunda basunda kunda haje hayo nta urukundo rutegerezwa kubamwo jalousie hayo umuntu udakunda ntumufuhira nta gato nushaka umufate hajya ari kumwe ajyana n'umukobwa hajya ntaco bigutwara ntaco bimutwara arihorera gatwe hariho n'undi mugabo n'umugore nabonye barabanye mu nzika babanye neza si mugani ndakubwiye umugore ashatse kugenda aragenda akajyana n'undi mugabo hanze n'umugabo agacagenda akajyamana n'undi mugore hanze babanye gistari neza babanye gistari kandi arataha kandi barararana bahurira mu nzu mwijoro bitaye ni umugore yarose amahera agasumira abana ni umugabo yarose bagasuma kandi bakumva ko bameze neza nta nivyo bopfumenye bari mu mahoro neza kandi babanye neza mugani kizira kuzana umukobwa muhiri wabo no kizira kuzana umugabo muhiri ni kuvuga mufasha amyiciraho navyo gufyenda nakura black ni kuvuga barabivuganye ugenda hari yundi akagenda hari babanye gistari kibire none ivyo nivyo bari bakwiye kugira Kercy ivyo bakwiye kugira je nimvira ko atarukundo baba bagifise muri bo kuko urukundo rurimo keya ugafata umugabo bien ukamwitaho neza ukamubembereza ukamudekesha ko biba bishobotse mina kunzu kalamwoza ukamwoza gusa none Kercy niyo kunzi ko utarubaka uroza abagabo bawe
ngo mudashobora kuba gukundanye na boyfriend yeah kamwotse sasa ntabari wanje Imana yaba irankopesha ikibazo kiri hehe none Imana imaze gukopesha bagaga Kercy imaze kunkopesha benshi yes none wumva ko bizoherera Kercy anorondera umwe kweri mukagumana ga Kercy kandi ntawe ndabona umutima bose nibirara je sinkunda benishu je ndumusazi basho sinkunda umutipa akunda ikirori sinkunda umutipa arara muri boîte sinkunda umutipa agenda mu kabara kamara y'amasaha 5 no nushaka umutipa ameze gute warugoro umutipe nyene ari romantique umutipa zico ari umutipa adakunda ikirori jewe nta kirori nkunda nuko Imana jo umuntu azombona muri boîte azoca atora inkuna kubi mwasamna n'ijoro masanga muja muri boîte ariko umuntu akuravye umengo kiraraga Kercy benshi niko bibaza kandi benshi bakunda kwiyaza nja kuri kamera nanyoye oya nwanyoye vraiment kore kandi mu gitondo tugusa tukwiye muhira sinigera kandi hari kakiri mu gatondo kuva mvuka je ntanze ugashira mu kanwa kiwanje kuko ari abantu benshi baba baravye kuntu meze bakibaza ngo Kercy ni ndaya ujya mukobwa ari dandaza ujya mukobwa ntarangwa iwabo yarananiye abavyeyi Fanye na mama ari gihavuga ngo none ngo muvanga ugende gutembera nkubiyo turi tumaze imisi turi kumwe muvanga ugende gutembera ngo nuruha camugati wapi Jese ndangora kirazira ko yo muzotanga musi mwambonye ku muryango w'ijuru ndumutsa unambaye ikanzu yera yo wewe ari kuri kwimana yo benishu ndakurahiye bisara yira Petero nawe zovuga ati wowe araciriye urubanza cyajya basida kubabariye kubera nyene ndasaze ndumuntu w'umutima nguwo ni Kercy ni jewe nukuri kwibana ashaka kwimbira nivugira uru rubiri wanje ashaka kubabona itatuwaje agashaka kubabona umushatsi akabona ibintu byo byose ariko ibi inyamaze gupfa byose birara byose biboranye n'ivu agatima kanje hagiye yo kwacha bimira ngujyambungura umugigwara myishe ngugira ngo utabijara myishe uzotangana ni wasanga kwa Petero mwijuru wasanga ndi kwirembo ry'ijuru nambaye intutse zera mubera kandi Kercy arasenga we musenzi mubaya oya ubu narabihevye kera ndahora nsenga kuri kino wabihevye none urumva uzoja mu ijuru udasenga ga Kercy rega bijyo ntihaje abantu basenga gusa bwanwa ariko burangi ubwana buko burakurije mwijoro ntihaje abantu basenga gusa hari abantu basenga hari affirmation hari abantu basenga birigwa kwica abantu kandi mwishengera nta kintu gisabisha agenda twaye mana ndakwinginze kumusinziriza cyane mana ndakwinginze kumusinziriza cyane naje kumwica cyane amufata neza mana ugasanga nayo masengero igibino Kercy dava tujya kubavukorokera gawe ugasanga undi musuma hajya umana ngo ndakwinginze ngo urabona inzira iramishe none mana none ndakwinginze no munsi mana ndamaze indwi yose ntafungura mana ndakwinginze nagenda kubomora iryanzo ntaze kunyumva ujyanda ibomoreye ko mana haleluya amen windaya nayo okay intuze na ndaya nayo je sinzi kiseye Kercy gerageza kuko ashoye ubusuma usora be indara iseka gute kuko akubwira ati umucumuzi wese ngumira kwaja gucumura ngo keje ngo batanguze Imana gati Imana mfashe ibyo ngiye ngo bigende neza mana ndakwinginze none mana urabona amara ko wa mukenyezi wamubabariye mana ndakwinginze naje uze kumbabarira mana ujya mukenyezi wamubwira ati uzi ko tabikora namubanzi buye ndakwinginze ntihagire ngo ataza kubikora abagabo bose bakabikora mana ndakwinginze Kercy ndagushimira cyane yes akoze Steph tuzosubirana gutaha Kercy batubwire bye bye